Igenekerezo rya 9 ukwezi kwa kabiri canke ruhuma 2020 n'umwaka umunsi udasanzwe aho umuririmbyi Big Farious na Satubi bazoba bari mu giteramo kidasanzwe kandi gifise power play kandi power show busy renze kuko ni igiteramo ciswe ati who is the best. Iryo jambo gusa who is the best ndazi yuko mwese muca mutangura kuyumvira ati kuko tugaragaje ko turabisiguro ni ninde ari meilleur, ninde ashoboye gusumvya uyundi. Rino kino giteramo kizobera kuri Rakosa Beach ni giteramo tuvuga yuko bamwe n'abandi batanguye ko bagira ico kivuga ko no musi natwe twaje kugira ngo tugira ico tukivuze ko mbega ni ivyaha ibintu howa utegerezwa kumenya imbere yuko uja muri kino giteramo kizoba ku itariki 9. Ndagusaba uragira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo turabire hamwe kino giteramo imbere yaco n'umunsi w'igiteramo ko tuzoba turi kumwe. Ndakubari ko nka Satubi yamaze ko batangura kwandika ubutumwa bumwe mu butumwa budasanzwe aho yavuze ati nemeye kuririmba imbere ya Big Fizzo bivanye nuko nifuza abantu baronka show bifuza kuri uwo munsi. Oya ni ukubaha tu acashira ubuntu bwo gutwenga hama bakoma amashi muri iyi game ntawo nkoreramwo kuri performance wenyene nabiwe barabizi. Itariki 9 z'ukwa kabiri 2020 ndi kwerekana aho umuziki wacu ugeze Rakosa Beach. Ano majambo ariko asa nkuko Satubi ariko aritapa yemeza neza na neza yuko performance hano mu Burundi atarumwe amorenza. Ese koko nta numwe amorenza ko tuzi harana n'abandi. Ivyo byose reka tubirindire ni itariki neza na neza 9. Ubundi butumwa yanditse ati ngira ubu muzoma agahengwe muri battle nta vyubahiro turamena na kweri. Aha mbwiye abantu mukunda ivyubahiro kuyemera biri mu bimbeshejeho atari uko mba nageseye ndavye ivyifuzo vy'abana n'abantu isi nemenye ko imbombo yahinduye ibintu timenya neza mudomo wangu sija azima kwa mtu nanye semeni haters. Ano majambo kandi nayo aza yerekana neza na neza yuko no muririmbyi Satubi koko asa n'uriko ico yaririra ya kironse battle yari yarasavye battle no muririmbyi Big Farious tariki 9 ruhuma 2020 no munsi udasanzwe tuzoraba ikintu kidasanzwe ariko tumane turabe gato yidusubira inyuma. Satubi na Big Fizzo bahoze arabagenzi ndetse muzi yuko bajanye keshi na keshi imbere yuko 2015 bigera bakaja hanze y'igihugu. Muzi yuko bari kumwe mu biteramo vya pre-music ariko naho vyaje gutera akajagara kabifu gatoyi baza kuririmba indirimbo wezere indirimbo yaje idasanzwe ku bw'urukundo aho ngo n'ubu kugeza none munsi igikundwa. Ariko kandi inyuma ya 2016 bagarutse mu gihugu bose uko bari bahonze baje berekana urukundo ariko mu nyuma biza gupfa. Bimwe mu bintu vyabandanije vyibazwaho na keshi pre-music igarutse 2019 twabonye yuko mu ntara zigiye zitandukanye hagiye harabutuntu kutubifu ariko natwo ntitwaza guhera neza na neza muko itariki 27 z'ukwezi kwindwi aho haba finale bagiye kuri scene baririmba indirimbo wezere ibintu byose bisa nkuko menga birahagaze. Ariko inyuma yaho muzi yuko uko imisi yagiye igenda niko nkuko twagiye tuza turabashikiriza niko turi tubifu twagiye tuza turavyuka umuntu agashobora kwibaza ati ese none uwo munsi bazosura kurimba wezere. Ivyo ni ibintu umuntu ashobora kwibaza. Ikindi gishobora gutuma kino giteramo ari giteramo kidasanzwe nuko gishobora kuvyura canke kuzana iyindi point y'ukubona umuririmbyi w'umurundi atigutse nuko imbere yuko kino giteramo kiba Satubi yari yarakoze Indoto Festival. Kino giteramo cha Indoto Festival yari yatangwe kuri 5,000 ariko kandi kino giteramo citariki 9 naco bazorihisha 5,000. Ibi bishobora kuzuca bizana iyindi itenerere canke indi zira yo kurihisha mu biteramo. Ariko kandi nitwo kwibagira yuko kino giteramo gishobora guhuza abafana tanke kikabasambura
bivanye n'umumu wese performance azokwerekana kuri stage. Aha naho tukavuga abafana ba Empire Avenue n'abafana ba Bad Boy, kuko muzi yuko uko vyogenda gose timu yose ya Bad Boy na timu yose ya Satube ya Empire Avenue zishobora gushika kuri scene kugira ngo berekane performance y'umumwe wese na rebo yari yose, uko zino rebo ni zibiri zitandukanye kandi ubona ziriko ziragwanira kino kibuga cy'u Burundi. Rero uwo munsi ni umunsi ushobora kwerekana neza na neza mbega ni ya herebo idasanzwe. Reka ndakubwira ntuzosibe, ugumane natwe. Utaragira subscribe kuri channel YouTube yacu, nizereye ko akarakanya keza kugira subscribe kugira ngo uzozuraronka ama update ku mwanya. Nizeye neza na neza yuko itariki 9 tuzoba turi kumwe nawe kugira ngo turabe uko byari bizoba bimeze. Ndakwijeje wewe nawe utazoshikayo bishitse ntoranka ayo mafaranga, nzokubera ijisho, nzokubwira kungene mbega ninde yarafise performance idasanzwe. Gumana rero natwe hamwe namwe mwese, ndagusaba usangize buno butumwa, ogira share, ukunze ino video ogile like, navyo biba bituryohera. Hanyuma uje muri comment utubwire uko wewe ubona ino video, utubwire ivyo twohindura. Ndabashimire rero, mugire ibihe vyiza.